Everine tuzaguruke hariya tuzaguruke twese tuzaguruke macumi akamo macumi futu amasi vrema mureke kupana vrema ya basi ndajoy sana basha nigisabo si itegeko se nigisabo ndashaka misi yose ninjiye sivyo nzoza ndiyaranja ndarondera ibintu dutamba twese tujana mugabo nambaye 30 seconde nambaye 45 seconde tuze turazitamba sivyo ndibaza muri ruka video ya Robi Mars kujya nyene byo imbashaka yuko twemeza abo ngaho hakujya ndiko ndavuga mu Rwanda muri Chelsea muri Chelsea ego baturusha public mugabo ni baturusha vibe mwikomera amashi bashaka kwimana baturusha public ni baturusha vibe mugabo bibuke ko bamaze imyaka 5 mugabo twege nta n'umwaka turamara ibaze basha mwikomera amashi erega aha tuba turi ngaha tuba turi kwishuri tuba twaje kwiga sivyo none tuba twaje kwiga mugabo rero hari kibazo muranibaza basha hari kibazo muranibaza namwe sinzi ko namwe bamwe kibazo kubera iki abanyeshuri ba kino gihe batagitwarinda oya umbriza ndashaka tutuganire tubyibukanye kuva kera kubera iki abanyeshuri ba kino gihe batagitwarinda amakuru ufise hapo ni teknolojia atasa basha urana kera abakobwa mu gutwarinda bamega na mahiganwa sizwe mutibuka abakobwa rero sasa namwe mifitiye isako ngwewe ngo ntuze mubone ngo agenda yunamye ngujya ngo ari ngene bunamye nk'intama ngo nibo babikora koga zediza mugabo nitubabeshere hari kenyere usanga barakirisituwe batakirisituwe nabo baragize iki barasiramuwe none ko mvuga ijambo gusiramura abakungu gaca mundaba nabi aho ne babuze abantu bafise inkofera aramwe tubendisha izo nkofero muzikureko izo chapeau ewana mukureko mugaje na bimasino kwibeshera turabe hari chapeau bona nambaye gusa rero sinababeshe sinobesha vraiment je nagiye kura ku chapeau mpuze mwabakobwa mwe sikimba iyi blague si yohani nukuri kumana baho ni wabizi urazira umuntu ugiye kwa muganga kura ku chapeau kuze nivyo byambere biteye isoni je naragiye sasa muganga nabwiye ati muganga tugiye kwera shaka muganga araburi na kimataho ati je shaka nyene gukebwa iki sasa rero muganga cyambwira ngo ngo kinabitahuye ngo genda winjiye muri kariya kumba ngo dusange witeguye kajya gatanda murabizi nawe kajya gatanda umuntu akaryamako ntuba wambaye ndurabizi murabizi swat bugiye gukebwa canke kuvyara sivyo ewana ndagenda ewana nditegura fresh ndaryama bien baje mukoshi nagize mwabahungu namba haje umustajere w'umukobwa haje agakobwa wewe kutumbana n'amariro zamere bigoye man hachaje mutata ewana chambona yugaye serire pa nanje njamye kuri kagata room ewana arinjira nanje umutima umuto utangura kwimagina ati none ko ngaha turi babiri ko yugaye serire abahungu muranyumva ubwo nyene misire ikitangura kwishariza misire itanguye ewana muganga namba rero basha abaganga bafise kiye ya karaje
yo ni bonjour ni savant nanje ati ni bon ngungana nk'uko umuntu wari bwakore kwishapo navuga ati vraiment nanje sije n'abavyeyi bangambani n'abavyeyi batantwaye mapema bro ice nambaye rero yari yafunguye injya niyikure ku munwa ica muratanga kugira urimi ngoro nanje aho nyene ntangura kwimati kandi Misiri rikirishari basha umbiriza sinzi ko murabona yuko kwa muganga kugira gutera urushinge babanza kugusiga kandi murumva abantu bagomba basiga sawa rero muganga yaraje wanangeze uko Misiri yatangwe kwishariza direct yamaze kugororoka sivyo muganga atangura gusiga ibaze muganga yarasize kubyo asiga hose ndamaze ati none muganga hose kurasiga uratera urushinge muganga yatukinebwiye muganga ambwiye ngo ngo yango mbona ngo byoroshe ngo ufise n'imitsi myinshi gusimbura aho ntera urushinge bari mu mamashirika kuzamura kwa nabaje kubera iki mumeze uko basha izina ry'Imana nkakubesha erega Misiri yaratu gucira umuriro ndavuga ati mama we Misiri habura icira umuriro niyo mpamvu n'izina ry'Imana nkakubesha nta mukobwa muganga twakundana mukobwa muganga we urashobora kuba umugabo w'ivyanwa n'ivyakwaha ugatinya amaraso y'imbeba mugabo amaraso y'umuntu warayakaraba nibisanzwe mwabakobwa ngenda bazi kibazo tuvugishanye kuri aha twese turakoze sivyo nene mwebwe mukunda umuhungu yambaye ishapo cyangwa umuhungu atambaye ishapo oya nakutinyika mukunda umuhungu yambaye ishapo cyangwa umuhungu atambaye ishapo atayambaye amasibe suje mukobwa nakubana erega ni umenya kadafise ubuhanza cyangwa katoze mu mutwe ni umenya umuhungu w'isuku ya sasa rero murabizi ko byama bigenda ngo mambaze ikibazo sinovuga ngo ninde aza kutishura je ndavuga uza kuba yotishura acakiriza micro sivyo okay wewe uri kurandaba n'umuntu ari karandaba kuri YouTube sivyo ni cyahe kintu ndasubiyemo ni cyahe kintu kiri kuri wewe unyumve neza ni cyahe kintu kiri kuri wewe ariko wewe ukoresha gake ariko abandi bagikoresha cyane ndagusaba nta byamana yanje ucumva uracishura ni cyahe kintu kiri kuri wewe ukoresha gake kabaho ariko abandi mara yanje ayikoresha inshuro nyinshi n'ubosanga abana bayikoresha basa nugira isoni ninde ari tayari ninde ari tayari sawa ni Misiri ni Misiri ubundi ubutindi ni Misiri nga Misiri yabahahamuye ni mutere muri Irane basha cyangwa gutera muri Irane cyangwa gutera muri Irane ni cyahe kintu kiri kuri wewe ariko ukoresha gake ariko abandi bayikoresha cyane aruzu sawa amabere mama umera basi mugabo cyamunaniye amashipure bacamunaniye ngoma ndakibabwire sivyo ni zina nirejewe jewe nigeze nihamagara uno munsi mbwa abantu bagiye barahangura umusi macumi reko mbetegamba se masami ni zina urikoresha gake mbwa abandi bararikoresha cyane ni mu mamashi basera kuparana vraiment gusa rero ngo amabere ngo Misiri basha mwarapfuye mu mitwitwo ngo Misiri nyakumisiri abiwaye gusa rero mukobwa ndiko ndamuramenga abaye muri famille uba muri famille basha abantu muri famille ndasubiye mati mpore ni izina ry'Imana mbwa ndiko ndavuga bamwe batarira ku meza urashaka kuba uba muri famille mbwa nturiye ku meza izina ry'Imana bya bintu muri abakozi mwese mufise abakozi babiri urazi kuba muri famille ugasangira n'umukozi nivyo bya mbere abagukontrola abagufise
uzoshima kagufise utashe muhira watevye umva zo kumafise ubwo ngo bashe ngo urukundo yandeze ngo iki niki jewe narabaye muri famille ndabizi basha ni izina ry'Imana je nabaye muri famille ikintu bankoreye barase kuzana umukozi ndanana baranga kuzana umukozi ndateka indya zishaye barazikunda ndacumba ibintu bibishaye byose barabikunda nizeye nako kimwe ibintu byagenze gute rero idea iraha bacabambeshera ngo nivye ngo ibirato ngo yagire modoti mu mere nubwo ikintu cyambabaje basi ego je ndafise sura y'ikibandi sivyo mugabo ego biraboneka ni zira nyanda rahimana mwijuru sije nafibye namba ari ikintu cyambabaje bace bambwira ngo bya birato byabonetse basha narababaye wazi ikintu bakoreye umunsi ndibona natetse isombe natetse isombe icafata isombe basha namba ari ikintu cyambere nzi guteka kwinosi isombe uzoshima ko wowe nawe uzi guteka isombe uzofate uteke isombe uziteke neza ibiringo byose ushiremo uce wibagira ifu y'ibiyoba urabe ko biryoha ico ni kimezo cerekana ko cinzi guteka isombe rero sasa tasombe icashiramo naciye mfata akabure k'urumogi mu nyumbe neza icafata tasombe kuko navuga ati ikintu bankoreye ntegereza kubitegura inabi mani kumbesha ko je nivyo birato jewe icafata akabure k'urumogi aramujamanye umugenzi w'umukozi yacyakanga icanteka muri zasombe nawe murumva yuko birasa sivyo isombe n'urumogi byose birasa ntibimenye ewa basha niyo mpamvu nasanze baje bacama bahari kujya kuntu bagaburira inka inenze nyingi uracabibona inka bazika ni byatsi byumye zirajya ewa nibwo bwa mbere nari ntetse injya uburyo n'isahani bayikomba ewa nazasombe baraziriye barazikomba jewe gusa nahise target ndabe ipicha bakina sanga wa mumere basha burya sindabeshe umumama yase kuba ahantu nubwo bufite kwikizina ry'Imana nupfu habaye n'izina ry'Imana jewe yaranye nkiyaga iki mana kandi rero baje bamere bibikashi baba bafise kiya kubagabo aragenda kumwaki y'umugabo kuje nukora amakosa uri kuramubeshera ati sheri iya n'igitahe wawe n'igitahe naribibona zasombe barazike barazimara sasa mbona wa mumera arampamagaye Macumi ngo hano bizu Macumi ndavuga ati ndapfuye noneho ndapfuye ibaze imyaka yose tubanye ivyo bintu ntabyaye bwigirangirira araza Macumi yo bizu ngo sheri acabwa ngo sheri ngo umunsi ngo shaka Macumi kumusoma ndavuga ati Fabre ibintu ni generalisombe cyangwa cyazikwiye ubwo nayigana nkuku bikanka bati rero wa mugabo acambye ati sheri shaka Macumi uno munsi umutemo n'umugenzi wanje umugore araza aratunze imbere yanje uko basha urazi kubona umuntu atigeze kwereka urukundo akaba yitagira ibintu nk'ibyo sasa nanje ngahanda ari gati ngoma nivune mawe janje uyusi nivune mawe janje ewa umugabo bwati sheri mohe sasa rero umukoshi nagize bona ibyo byose bo byakabaye hari umuntu ariko araturamidirisha hari umuntu ariko araraba ipicha uko byatanguye byose hari umuntu ariko araturamidirisha ndavuga ati nenda pfuye acarinjira yinjiye urumva abantu dejana amaze kwagira ibigugu sivyo umva barinje gacenga nyango ngo munsi ngije kare ibaze abavye mani bameze neza mani basobetse rero bukone ngo ngo nango araduhete ngo zunza ngwe ndavuga ati ngo nibi nibiki jewe ndavuga ati ngahe umandege mati ndapfuye n'ukuri kimana hangiye mu mpimba nta bindi acirama ngara mupapa kuko waje mupapa yari yamaze kubimenya ati umujama Macumi yabaroze acaranda mu maso Macumi ndamu maso utabeshe uvugisha ukuri indya watetse ndasubiramo indya watetse wasizemwo ububure bungana ndavuga ati izina ry'Imana umujama yamaze kumenya kabaye ndavuga ati ni izina ry'Imana Imana mu ijuru gice pira ngani izina ry'Imana je ni kuko Imana mu ijuru gice kigizose ni kuri jewe iyo ndenza kabure kamwe baca basara no kuri Imana bese sana ibacime komeje